Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Buni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru tubafitiye kuri uyu munsi wa mbere itariki 16 z'ukwezi kw'icenda mu 2024. Uyu munsi mu Rwanda hose habaye amatora y'abakenguza amateka. Abanyagihugu babiteze kwiki. Ubundi bagomba kuva muri ziriya ntebe bazumva ibibazo by'abaturage, akarengane bahura nako, ibibazo bafite, abo basenateri bakaza tukababona tukanemera kubaha ijwi ryabo dukurikije n'imihigo nyine bahize y'ibyo bagomba kutugezaho. Abasirikare ku butegetsi mu bihugu vya Burkina Faso, Mali na Niger batangaje ko bazoshira ko impapuro z'inzira za passport zikozwe mu buhinga bwa none mu ntumbero zo gufashanya kwabo gushasha mu karere ka Sahel. Abategetsi bo muri Nigeria bavuga ko abanyororo barenga 270 batazwi iyo bari nyuma yo gutoroka igihe imyuzure yonona ibohore ryo mu gisagara ca Maiduguri. Tubafitiye n'ikiganiro c'inkino muri ibi biganiro biyobowe na Jacques Nitegeka. Idonido y'ivyo vyose ni mukanya Prudence Ngiyumva eje kudushikiriza ayavuga irya nino. Umugabo w'imyaka 58 yagiye mu rukiko muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika aribwo ibyaha bibiri bifitanye isano n'imbunda ku rwego rwa leta. Ni nyuma y'inshuro ya kabiri igaragayemo kurasa mu buryo burimo Donald Trump mu gihe cy'amezi abiri. Ryan Routh ashinjwa ibyaha byo gutunga intwaro ifite ikirango gipfutse no gutunga intwaro nk'umunyacyaha. Abategetsi muri leta zunze ubumwe za Amerika bemeje ko ukekwa nta masasu yarashe ku kibuga cya golf aho Trump yarimo gukinira. Abamucungira umutekano mwibanga barashe nyuma yo kubona afite imbunda. Igihe yavugiraga imbere ya kajugujugu i Washington DC, Perezida Joe Biden yasabye abadepite guha urwego rw'abarinda umutekano abategetsi mu rwego rw'ibanga ruzwi nka Secret Service ubufasha. Thank God. Ntacyo yabaye, Imana ishimwe. Tumaze kumenya neza uko byagenze. Ikintu kimwe nshaka ko gisobanuka neza nuko urwego rushinzwe kurinda abategetsi bo hejuru rukeneye kurushaho gufashwa. Ntekereza ko inteko nshinga amategeko igomba kurushaho kuruha ibyo rukeneye, cyane cyane niba rukeneye abandi bakuru. Yatunze agatoki icyo yise amagambo y'umukandida w'abademokrate Kamala Harris na Biden. Aho muri leta zunze ubumwe kandi ikigo cy'urubuga nkoranyambaga cya TikTok kiri mu rukiko uyu munsi i Washington mu kirego cyamagana itegeko rishaka ko uru rubuga rucibwa muri Amerika igihe cyose umushinwa nyirarwo atagurishije iki kigo. TikTok ifite kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha kugira ngo yitandukanye n'ikigo kitunze cya ByteDance. Izagerageza rero kumvisha inteko y'abacamanza batatu mu rukiko rw'ubujurire ko iki cyemezo kinyuranye n'itegeko nshinga. Iri tegeko ryatowe muri uyu mwaka nyuma y'impungenge zagaragajwe n'abanyapolitike ko guverinoma y'Ubushinwa ishobora gucengera mu makuru y'abanyamerika miliyoni 170 bakoresha urubuga rwa TikTok. TikTok na ByteDance bahakanye amasano bafitanye n'ubutegetsi bwa Beijing. Hugh Edwards wahoze ari umunyamakuru ukomeye cyane kuri televiziyo ya BBC yakatiwe igifungo cy'amezi 6 asubitswe mu rukiko i London. Ni nyuma yo kwemera icyaha cyo gutunga amafoto y'urukozasoni y'abana bato barimo ndetse n'abafite imyaka 7. Edwards asabwa gukurikira no kurangiza gahunda yagenewe abahamwe n'ibyaha bishingiye ku gitsina kandi azashyirwa ku rutonde rw'abakoze ibyo byaha mu Bwongereza mu gihe cy'imyaka 7. Bisobanuye rero ko agomba kubwira polisi amakuru yose yaho aherereye. Mu itangazo BBC yasohoye yavuze ko yumijwe n'ibyaha bya Edwards kandi ko atagambaniye icyizere cya BBC gusa ahubwo n'icyo yagiriwe n'abayikurikira.
abategetsi ba gisirikare muri Burkina Faso, Mali na Nigeri batangaje ko bazashyiraho pasiporo zikoresha ikoranabuhanga rya none nka kimwe mu bigize ubumwe bwabo mu gace ka Sahel. Mu ijambo yavugiye kuri televiziyo, Assimi Goïta wahiritse ubutegetsi muri Mali yavuze ko ibyo bizatangira mu minsi mike iri imbere. Ibi bihugu bitatu byivanye mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba uzwi nka CEDEAO cyangwa ECOWAS mu Cyongereza mu kwezi kwa mbere. Uyu muryango wari wabifatiye ibihano nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa gisivile. ECOWAS yatanze impuruza ko kuva muri uyu muryango bizabangamira ubwisanzure mu rujya n'uruza mu isoko rihuriweho n'abaturage miliyoni 400. Aya ni amakuru ya BBC. Keir Starmer, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, yabwiwe uburyo Ubutaliyani bwagabanyije urugero rw'abimukira banyuranye n'amategeko mu rugendo yakoreye i Roma ahura na mugenzi we Giorgia Meloni. Starmer yavuze ko ashishikajwe cyane no kumva uburyo guverinoma ya Madamu Meloni yageze kuri iki gikorwa gikomeye cyo kugabanya imibare y'abimukira muri uyu mwaka, mu gihe Ubwongereza bwo bukomeje kugorwa no guhangana n'abambukira mu Bufaransa baza mu gihugu. Inkuru ya Mark Lowen muri imva mu ijwi rya Prime Ndiko Magenge. Abinjira mu Butaliyano barondera ubuhungiro baragabanutse gushika ku 64% uyu mwaka, bivuye na cyane ku masezerano y'amafaranga Ubutaliyano n'ishirahamwe rya Buraya vyageranye na Tunisia na Libya. Ayo masezerano ntavugwa ko rumwe anegurwa na bamwe mu bagize inama nshingamateka ya Buraya, aho mu majambo yabo bavuga ko ari ukugarukana abatwaza igikenye. Ariko kandi Ubutaliyano buriko burubaka ibigo byo kwakira abimukira muri Albania kugira be ariho higirwa amadosiye y'abarondera ubuhungiro. Bitandukanye n'amasezerano Ubwongereza bwari bwarumvikanye ko n'u Rwanda, ivyo bigo bizokora vyisunga amategeko y'Ubutaliyano, hanyuma abamadosiye yabo yemerewe bahabwe ubuhungiro muri ico gihugu. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza avuga ko nawe ashaka kwihweza ico kwigira amadosiye mu kindi gihugu, nubwo gushika ubu Albania ivuga yuko amasezerano ari hagati gusa yayo n'Ubutaliyano, igihugu bicuditse kurusha ibindi mu ishirahamwe rya Buraya. Itangazamakuru muri Isiraheli riravuga ko minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu afite umugambi wo kwirukana minisitiri w'ingabo Yoav Gallant mu gihe cya vuba. Amakuru aravuga ko umuyobozi w'ihuriro ry'ishyaka rya United Right Alliance Gideon Saar ari busimbure Gallant, ibintu ibiro bya Netanyahu byahakanye. Ibihuha ariko bimaze igihe cy'amezi bivuga ko Gallant atumvikana na Netanyahu ku ngingo y'igitero gikomeye mu majyepfo ya Libani cyo kuburizamo ingabo za Hezbollah. Mbere gato minisitiri w'umutekano w'umuhezanguni Itamar Ben-Gvir yari yavuze ko icyemezo kigomba kugerwaho ku bijyanye n'umutekano ku mupaka wo mu majyaruguru ya Isiraheli, kandi ko ngo Gallant atari umugabo ukwiye kuyobora icyo cyemezo. Nina urakoze Prudence Ngiyumva kuri aya makuru aje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere tuyatangurire mu Rwanda. Uyu munsi mu Rwanda hose habaye amatora yo kwemeza abasenateri 12 kuri 26 bagomba kuba bagize umutwe wa Sena. Iki ni igice gitorwa mu matora ziguye kuko abemerewe gutora ari abagize inama njyanama z'uturere n'imirenge bahagarariye abaturage bose. Uretse aba batorwa hari n'abandi bashyirwaho n'umukuru w'igihugu, abemezwa n'ihuriro ry'amashaka ndetse n'abatorwa mu barimu ba kaminuza. Nubwo uru ari urwego rukomeye, ntabwo ari benshi mu baturage baruzi, ndetse bamwe basaba ko nabo bajya bagira uruhare mu igena ryabo. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Ibiro by'akarere ka Muhanga ni hamwe mu hari hashyizwe ibiro by'itora, kimwe n'ahandi mu ntara y'Amajyepfo. Aba bagomba gutora abasenateri 3 mu bagomba guhagararira intara. Muri iyi ntara y'Amajyepfo abatora bose ni 439 bahuye n'umubare w'abagize ibiro njyanama by'imirenge ndetse n'uturere tugize iyi ntara. Kimwe n'izindi nzego, aba basenateri bagomba guhagararira abaturage. Gusa benshi mu baturage twaganiriye ngo nta makuru bafite kuri uru rwego, ndetse harimo n'abatamenye ko uyu munsi hari habaye amatora y'abasenateri. Abana basanze ku isoko rya Buringa riri mu karere ka Muhanga. Kenshi kunda kubona abadepite, ariko rero hari igihe intuza umwaka washize hari igihe bigeze kudusura bavuga ko nabo barimo. Niyo baza nka 3 mu mwaka, ariko byibura twababaha ibyifuzo dufite bakabitujyanira. Nko mu mudugudu wacu mba mbona ngewe bahita baduha amazi kuko mba mbona dutuye mu misozi miremire, tujya kuvoma ari kure cyane. Ntabwo mbazi, numva bavuga, ariko nyine imikorere yabo yo ntabwo nkunze gusobanukirwa uko
mbese icyo bahagarariye urwego barimo ntabwo nkunze kumenya ko birashoboka ko uku kutabamenya byaba biterwa n'uko batajya kwiyamamaza babasaba amajwi ndetse abagera ku baturage bakabikora gakeya cyane. Nabajije umwe mu bagize inteko itora ya Muhanga uko yumva impungenge z'aba baturage. Bwana Teriberi Innocent, umuyobozi w'inama njyanama y'umurenge wa Mushishiro w'akarere ka Muhanga, ubwo yari amaze gutora, bajya bacishamo bakaza cyane mu bibazo birebana n'ubushakashatsi. Abaturage bamerewe bate, iterambere rimeze bite? Impamvu abaturage bo kuri urwo hasi badakunda kubona cyane ibyo bibazo akenshi kubibaza ku rwego rw'akarere. Nk'abantu hagarariye rero abaturage ku rwego rw'akarere twe turabona, kandi n'ubwo bushakashatsi bukorwa ari nk'uko tuba duhagarariye n'undi mu kubatora, tuhagarariye mu gutanga ibyo bitekerezo uko tubona ibintu bikwiye kugenda. Ku ruhande rw'abaturage hari abumva byari bikwiriye ko uru rwego rukomeye rubegera ndetse byaba ngombwa nabo bakemererwa gutora abarugize. Ubundi bagomba kuva muri ziriya ntebe bazumva ibibazo by'abaturage, akarengane bahura nako, ibibazo bafite, abaturage bakaza abo basenateri bakaza tukababona, tukanemera kubaha ijwi ryacu dukurikije n'imihigo nyine bahize y'ibyo bagomba kutugezaho. Nyuma ya 12 batorwa uyu munsi, biteganijwe ko abandi 2 bahagarariye za kaminuza bo bazatorwa ku munsi w'ejo. Aba ni abazatorwa n'abarimu ndetse n'abashakashatsi bo muri kaminuza za leta n'izigenga. Buri cyiciro muri ibi kikaba kigomba guhagararirwa. Mu basenateri 12 batorwa, intara y'Amajyepfo, Uburengerazuba n'Uburasirazuba zigomba guhagararirwa na 3 kuri buri ntara. Amajyaruguru agahagararirwa na 2, mu gihe umujyi wa Kigali ugira umusenateri umwe uhagarariye. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, mu ntara y'Amajyepfo. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Tugume ku mugabane wa Afrika. Abasirikare bari ku butegetsi mu bihugu vya Burkina Faso, Mali na Niger batangaje ko bazoshiraho impapuro z'inzira za passport zikozwe mu buhinga bwa none mu ntumbero yo gufashanya kwabo gushasha mu karere ka Sahel. Mw'ijambo ryashikirijwe ku mboneshakure, umusirikare ari ku butegetsi muri Mali, Assimi Goïta, yavuze ko uwo mugambi uzotangura mu minsi iza. Ivyo bihugu bitatu vyikuye mu muryango w'ibihugu vyo mu burengero bwa Afrika CEDEAO mu kwezi kwa mbere. Vyari vyarashiriweho ibihano nk'inyishu mu gutembagaza ubutegetsi bikozwe n'akagwi ka gisirikare mu 2020 no mu 2023 mu ntumbero yo kubihimiriza kugarukana ubutegetsi burongowe n'abasivile. Ni inkuru yo ku rubuga rwa BBC mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Umuryango w'ubufatanye mu bukungu muri Afrika y'Uburengerazuba ECOWAS waburiye ko kwitandukanya nawo bizagira ingaruka ku burenganzira bw'urujya n'uruza n'isoko rusange ku bantu miliyoni 400 bahatuye. Ntiharamenyekana neza ingaruka izo nzandiko z'abajya mu mahanga nshya zizagira ku baturage babo bakoraga ingendo bisanzuye mu bihugu bya ECOWAS batarinze kubisabira uruhushya nk'uko byari bisanzwe ku baturage b'ibyo bihugu 15 biwugize. Mu kwezi kwa karindwi, abayobozi b'imirwi yahiritse ubutegetsi batangaje ko bitandukanije bidasubirwaho n'umuryango w'ubukungu wa Afrika y'Uburengerazuba, bemeza ko bashaka kubaka umuryango w'abaturage bigenga ushingiye ku ndangagaciro za Afrika ugendera kure yo kugenzurwa n'ibihugu by'amahanga by'ibihangange. Itangazo rya none rije mu gihe ECOWAS iri igerageza kugarura ibyo bihugu bitatu muri uwo muryango. Iherutse kugabisha ko gutangaza ku mugaragaro ko byitandukanije byagira ingaruka zo kutisanga no ku mutekano mu karere. Mu mwaka ushize, ibyo bihugu bitatu byashinze ihuriro ry'ibihugu by'akarere ka Sahel mu rwego rwo gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare. Mu kwezi kwa karindwi, byemeranijwe kwagura ubwo bufatanye bitari by'umutekano gusa. Akarere ka Sahel kamaze imyaka myinshi gahanganye n'ibikorwa by'intagondwa bivuga ko byahitanye ibihumbi by'abantu ndetse na za miliyoni zigahunga. Kurwanya ibyo bikorwa ni kimwe mu mpamvu zatanzwe n'abayobozi ba gisirikare mu gusobanura igituma bafashe ubutegetsi nubwo kugeza ubu bananiwe guhagarika ibyo bikorwa. Ibyo bihugu bitatu biyowe n'igisirikare byose byirukanye abasirikare b'Abafaransa bahahoze mu gufasha kurwanya imitwe y'intagondwa, ahubwo byitabaza Uburusiya mu bijyanye n'ubufasha bwa gisirikare. Urakoze Yvette Kabatesi. Ubu naho tuja ku mugabane w'Iburaya. Ibitigiri by'abahitanywe n'imyuzure yateye mu mpera z'indwi iheze mu karere k'Uburaya bwo hagati vyaduze, aho abandi bantu vyamenyekanye ko bahasize ubuzima muri Republika ya Czech, muri Pologne no muri Autriche. Muri Pologne, ibihumbi by'abantu barimuwe, harimwo abakozi n'abagwayi bo mu bitaro byo mu gisagara ca Nisa.
amabarabara yarasibanganye cyane, uruja n'uruza rwa za gari ya moshi rurahagarikwa mu duce twinshi tw'igihugu. uducimbiri n'ibisagara byararengewe n'amazi mu buseruko bwa Rumaniya. Ni inkuru yo ku rubuga rwa BBC mushikirizwa na Jacques Niyitegeka. Muri Repubulika ya Czech umuntu umwe yarohamye mu mugezi wegereye umujyi wa Bruntar mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu, mu gihe abantu 7 baburiwe irengero. Abantu 4 biravuga ko bapfiriye muri Polonye, nubwo umuvugizi wa Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko impamvu nyayo y'urupfu rwabo itaramenyekana byibura ku muntu umwe. Muri Autriche abantu 2 bafite imyaka 70 na 80 bapfiriye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu. Mu mpera z'icyumweru gishize hapfuye abantu 8 muri Polonye, Rumaniya na Autriche, aho umukozi w'urwego ruzimya imiriro yaguye mu gikorwa cyo gutabara abibasiwe n'imyuzure. Nubwo ibintu bitakimeze nabi cyane mu bice bimwe na bimwe by'uburayi bwo hagati, ahandi baritegura guhangana n'ibibazo n'akaga. Muri Slovakia kurengerwa k'umugezi wa Danube kwateje imyuzure mu gace ka kera k'umurwa mukuru Bratislava. Ibitangazamakuru byaho bikavuga ko amazi yazamutse akarenga metero 9 kandi ngo byitezwe ko aza kurushaho kuzamuka. Minisitiri w'intebe wa Hongria Viktor Orban yavuze ko yasubitse byagomba gukora byose mu rwego mpuzamahanga kubera ikirere kitifashe neza n'imyuzure ikabije mu gihugu cye. Umukuru wa leta Autriche Karl Nehammer yavuze ko ingabo zoherejwe mu rwego rwo gutanga ubufasha mu turere twibasiwe n'inkubi ikomeye y'umuyaga irimo imvura. Minisitiri w'intebe wa Polonye Donald Tusk yatangaje ko miliyari 1 y'amafaranga y'amazloti akoreshwa muri icyo gihugu azagenerwa abibasiwe n'imyuzure. Yongeyeho ko Polonye izasaba kandi inkunga yo mu bihe bikomeye y'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Urakoze Jacques Niyitegeka. Ubu ni 11:46 muri studio za BBC London, ni 12:46 mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Amakuru yacu tuyabandanyirize muri Afrika. Abategetsi bo muri Nigeria bavuga ko abanyororo barenga 270 ariyo batazwi iyo bari inyuma yo gutoroka igihe imyuzure yonona iryobohero mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara ca Maiduguri. Gushika ubu 5 nibo bamaze kugaruka mu ibohero. Iyo myuzure yatewe n'isenyuka ry'urugomero inyuma y'imvura nyinshi cyane. Ni nkuru yo ku rubuga rwa BBC mushikirizwa na Priment Kumagenge. Abantu ibihumbi n'ibihumbi muri Maiduguri, umurwa mukuru w'intara ya Borno, barahunze ingo zabo kubera imyuzure, nibura 30 bakaba barapfuye. Umukuru w'intara ya Borno Babagana Zulum yavuze yuko ivyononekaye birenze aho umuntu ageza kuyumvira. Ubu nibwo bwa mbere abategetsi ba Nigeria bemeye igitigiri c'abatorotse ibohero. Urwego rw'amabohero muri Nigeria rwavuze kuwa Mungu kwinyuma yaho impome zononekariye hariko rategurwa kwimura abanyororo, hanyuma bamwe baca barashobora gutoroka igihe bariko barajanwa mu kindi kibanza gitekanye. Umuvugizi w'urwo rwego Umar Abubakar yagerageje guhumuriza abantu ko urwo rwego ruriko rurakorana n'inzego zijeje umutekano kugira abatorotse basubire gufatwa. Rwasohoye amafoto y'abataramenywa iyo barengeye, aca asaba abanyagihugu kuguma batekanye, avuga ko kuba hari abatorotse bitageramiye umutekano w'abanyagihugu. Urakoze Priment Kumagenge. Ibihugu byinshi byo mu manuko bwa Afrika byaratangaje ibihe bidasanzwe mu gihe uruzuba rwinshi rwatikije umwimbu kandi ruteza benshi inzara. Ibihugu byo mu karere vyaterereye rimwe akamu ko kuronswa amadolari angana n'amamiliyaridi 5.5 yo guhangana n'urwo ruzuba. Umunyamakuru wa BBC Shingai Nyoka yagendeye agacimbiri ko mu karere ka Muzi mu buraruko bwa Zimbabwe, hamwe mu hibasiwe cyane n'iyo ngorane. Inkuru ya Shingai Nyoka mushikirizwa na Mark niyo nkuru. Ababa muri aka karere n'ibitungwa byabo bakoraniye aho uracuruzi. Uruzi Vombozi mu bisanzwe rwaratemba umwaka wose, ariko aho rwacogira ngo nta mazi yahigeze.
bitwaje amasipiri n'indobo abagabo bariko barimba ikinogo gitoya ahahoze haca uruzi barondera mama y'amazi yoba agisigayeyo. Kubera inzuzi n'ingomero zakamye hose abantu baza aha hantu baguma baba benshi cane. Gracius Piri ubagenda kure cane kuko agenda amasaha 3 igihe cose agiye kurondera amazi. Uko ubibona ibitungwa vyacu binywa amazi mu kinogo kimwe natwe. Amaganga yavyo yisuka muri ayo mazi kandi si vyiza ku magara y'imiryango yacu. Ibintu nk'ibi sinari bwigere ndabibona. Uruzuba rwa mbere rukaze mu vy'abantu bibuka rugeramiye Zimbabwe. Aha muri muzi ca gatatu c'imiryango yo muri iyo ntara nibo bonyene bafise ibifungurwa bikwiye. Abagore bo mu kibano umwe wese azana icyo afise bariko barateka umusururu urimwo ingaburo yo guha abana babo. Muri uwo musururu hongwamwo ibiharage, ibiyoba, amavuta n'amata kugira bagabanye ingwara ziva ku gufungura nabi. Zongerekanye incuro kabiri muri iyi ntara nk'uko bivugwa n'umukozi wo kwa muganga Kuzayi Madamombe. With the support of partners such as UNICEF. Dufashijwe n'amashirahamwe yunganira nka UNICEF twaratanguje umugambi wo gutanga ingaburo. Twagomba ko uwo musururu wa Mawosera uhabwa abana bose bafise munsi y'imyaka 5 n'imiburiburi inshuro 2 canke 3 kundwi. Ariko kubera uruzuba rwa El Niño tubaha rimwe ryonyene mu ndwi. Kubera tamvura yaguye nta mwimbo na muke wabonetse. Loss in terms of all the crops. Tambuzayima haciwe imyaka 36 yateye amahektari y'ibigori, ubushaza n'ibiyoba ariko nta na kimwe yimbuye. Iyo umwaka wagenze neza yahora ashorera ku masoko yo ku mugwa mukuru, ariko ubu ari mu mamiliyoni y'abanyazimbabwe beza amaso ku mfashanyo. Imfungwa zo mu gitondo aho abana biwe babiri n'ingano zitetse zonyene yahawe n'umubanyi w'umugira neza. Ni kibazo gikwiye hose kubera imvura itaguye henshi mu bihugu vya Afrika yo mu manuko uyu mwaka. Hafi ca gatatu c'ibihugu vya Afrika yo mu manuko byaratangaje ko biri mu bihe vy'akaga. Abantu barenga miliyoni 70 bakaba bakeneye imfashanyo y'ibifungurwa. Thompson Piri akora mu ishirahamwe rya ONU riraba ibifungurwa ku isi PAM. 3 million tons of maize is required. Ubu nyene hakenewe miliyoni 3 z'amatoni y'ibigori muri aka karere. Aho ugiye hose muri Afrika y'ubumanuko ibigega by'imiryango biri gusa. Ibigori biguma biduga ibiciro. Abantu benshi nta mafaranga yo kubigura boronka. PAM iri kwirarondera imfashanyo yo guha abantu bangana na miliyoni 5 n'ibihumbi 900. Ariko ku miliyoni 400 z'amadolari zikenewe kugira hatangwe imfashanyo hamaze kuboneka ica gatanu cyonyene. That we need to provide assistance. Gitugutu ukwezi kwa 10 kurangwa n'ubushuhe no kugaduka kurusha ayandi kuracari kure. Bisigura ko inzara n'ubukene bw'amazi muri ako karere bizorushiriza gukomera. Timbuzayi arabizi neza ariko aramanyura icamwa co mwishamba kugira hende inzara. Ntazi kizotunga mu misi z'umuryango wiwe urimo abakiri bato. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye niba ruko bimeze rero reka mbe nigendeye ngusige usigare wigeragereza da nuko bimeze rwose. Yego ahubwo reka ndebe ivene ryiza umuntu yabirangirizamo. Ubundi nyine amadosiye nyarangize da ngaho gerageza rwose rwose karaminga musho karame insi Stefa ko wikaze niki ni 12:45 kuri BBC. Ubu n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana. Nabashuje abateza amatwi BBC amakuru y'imikino ndayahera muri Afrika mu mikino yo guhatanira ibikombe bya CAF. APRFC yo mu Rwanda mu mikino yo guhatanira igikombe cyabaye ya mbere iwayo yakiriye Pyramids yo mu gihugu cya Misiri. Umukino wabereye ku kibuga cy'amahoro ku wa gatandatu, amakipe yombi anganya igitego 1-1. Umukino wo kwishyura uteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru i Cairo mu Misiri. TP Mazembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatsindiye muri Zambia Red Arrows ibitego 2-0. Ikipe ya Al Ahly yo mu Misiri inyagira Gor Mahia yo muri Kenya i Nairobi ibitego 3-0. Mu mikino y'igikombe cya Confederation ikipe ihagarariye Burundi ya Rukinzo yo yatsinzwe na CS Sfaxien yo muri Tunisia igitego 1-0.
mu mukino wa basketball mu Rwanda ikipe ya APR yaraye itsinze Patriots amanota 67-53 yegukana intsinzi ya kabiri mu mikino ya playoff. Zibaye intsinzi 2-1. Hamaze gukinwa imikino 3 mu mikino 7 iba iteganyijwe gukinwa. Umukino wa kane uzaba kuri uyu wa gatatu. Mu mupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza, Tottenham ku munsi w'ejo yongeye gutsindirwa ku kibuga cyayo na Arsenal igitego 1-0. Ibindi kuri iyi shampiyona reka tubibwirwe na Prudence Sengyumva. Arsenal na Tottenham Hotspur usanzwe ari umukino w'ishenero mu majyaruguru y'umurwa mukuru London. Ariko kujya kuri stade ya Spurs, Arsenal idafite Declan Rice na Martin Odegaard, babiri mu bakinnyi bayo b'imena babanza mu kibuga, kandi byabonwaga na benshi nk'amahirwe adasanzwe ku ikipe itozwa na Ange Postecoglou yo kwihimura kuri mukeba umaze imyaka 2 yikurikiranye yitsindira ku kibuga cyayo. Ariko byarayinaniye kuko mu gihe umukino wasaga n'ugiye kurangira ari ubusa ku busa ku munota wa 64. As the ball comes in, it's headed in, Gabriel Saka with a corner. Bukayo Saka yakebye umupira wa corner wahuye n'umutwe wa Gabriel Magalhaes, myugariro w'intarumiko watumbagiye gusumba abandi. Boom, 1-0. Kabone nubwo Spurs yagerageje gushaka amahirwe yo kugombora, ntacyo umuhate wayo watanze. Umukino urangira utyo. N'umukino kandi Arsenal itari yemerewe gutsitaramo kuko Manchester City bihanganiye igikombe yari yatsinze Brentford 2-1 ku wa gatandatu, mu gihe Nottingham Forest itaherukaga gutsinda Liverpool i Anfield kuva umuntu wa mbere yagiriye ku kwezi mu mwaka w'1969 yatawukanye intsinzi y'igitego 1-0 nyuma yo gutungura abakinnyi ba Arne Slot wari umaze imikino 3 injizwe igitego. Manchester United yivuriye umukokwe kuri Southampton iyihonda 3-0. Chelsea yo yabonye amanota 3 yiyushya kuya itsinda Bournemouth 1-0, mu gihe Aston Villa yigobotoye Everton 3-2 mu mukino, nyamara Everton yari yatangiye ifite 2-0. Fulham yahagamwe iwayo na West Ham 1-1, mu gihe Crystal Palace yo yirinze gusebera iwayo igombora ibitego 2 yari yatsinzwe na Leicester City. Umukino wa Brighton na Ipswich niwo rukumbu utarabonetsemo igitego na kimwe, warangiye ari ubusa ku busa. Intsinzwe ya Liverpool mu mpera z'icyumweru rero itumye Manchester City ariyo kipe rukumbi muri shampiyona ifite amanota 12 nyuma y'imikino 4. Ariko ibi bishobora guhinduka ku cyumweru igihe izaba icakirana na Arsenal kuri stade Etihad. Urakoze cyane Prida. Nkiri mu Bwongereza, kuri uyu wa mbere haratangira urubanza rw'ikinyejana hagati ya Manchester City na Premier League iyishinja kurenga ku mategeko agena ikoreshwa ry'umutungo inshuro 115. Aya mategeko azwi nka Financial Fair Play Regulations yashyizweho n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi cyangwa za shampiyona mu bihugu bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo amakipe adakoresha amafaranga menshi aruta yo yinjiza mu gushaka intsinzi, bityo akaba yagwa mu gihombo. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2023 Premier League yatangaje ko ikipe ya Manchester City yikurikiranyweho kurenga kuri aya mategeko agena ikoreshwa ry'umutungo inshuro zirenga 100. Hari nyuma yuko iperereza ryakozwe na komisiyo yigenga mu gihe cy'imyaka 4 ryagaragaje amakosa yakozwe na Manchester City yarenze ku mategeko hagati y'umwaka wa 2009 na 2018. Iyi komisiyo kandi yashinje ikipe ya Manchester City ko itigeze iyorohereza mu mikoranire kuva iperereza ritangiye mu kwezi kwa 12 2018. City yiteguye guhakana ibirego byose ishinjwa birimo gutanga amafaranga arenga ayo yari yemerewe mu kugura abakinnyi bayifashije kwigarurira Premier League. Manchester City yegukanye ibikombe 8 bya shampiyona, harimo 4 yatwaye yikurikiranyije, ibikombe birimo ibya Carabao na FA ndetse na Champions League kuva yagurwa muri 2008 n'itsinda rya Abu Dhabi United Group. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Ikiganiro cy'imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Urakoze Yves Bucyana kuri aya makuru ejeje kudushikiriza. Aya makuru twari twabateguriye agarukiye ngaha. Jewe nabashikirije ndi Nina Iradukunda, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Suzanne Lennon. Ibi biganiro vyari biyobowe na Jacques Niyitegeka. Mwakoze guteramana natwe kandi murarahajyana mwese, murakoze.
Thank you.